nibyo muri iki gitondo mu masaha moya zo muri iki gitondo nyine niho twamenyeshwa ko isoko nkuru ya Ngozi yadutsemo umucanwa ku ruhande abazi isoko rya Ngozi ku ruhande riherera mu maduka aho bita kwa Siriro hegeranye na parikingi bapakiriramo ingenzi zigiye mu zindi ntara. Twihutiye guhamagara ubutabazi bwose bushoboka duhereye ku bajejwe umutekano harimo n'igisata cyitwa protection civile, ni nabo bahashitse bwa mbere twitabaje n'inzego zijejwe kunabansi ziri hano mu ntara, turitabaza n'abenegihugu kugira ngo banyaruke bafashe guhagarika uwo mucanwa, cyane ko bya byuma bita kizimyamoto imodoka twari dufise hafi kuko iyo twahorana isa n'iyagize akabazo yari yaragiye gukorwa. Twashoboye kwitabaza no mu zindi ntara kugira ngo bashobore gushika hano, kandi turabashimira ko bavuye bashika zavuye ziza rivuye mu Kayanza rivuye mu Gitega, ariko abenegihugu bari bakomeje gukora ibyo bashoboye. Intwaro abajejwe umutekano bashimira cyane n'abenegihugu kuvuga Ngozi berekanye ubwitange budasanzwe kugira ngo umucanwa ushobore guhagarara. Hanyuma uko byashoboye kugenda n'uko twashoboye gutakaza kiyosike zine zahiye zose n'ibyarimo byose bikaba byarakomeye bigahera, ariko turashobora guhagarika umucanwa kuko twaje kugomora izindi kiyosike 8 zose zashoboye kubomoka kugira ngo zifatwe zifatishe isoko ryose, kandi n'ibirimo bashoboye kubikuramo ba nyir'ibyo bacungereye. Ikigiye gukorwa ari ukubandanya kwihimiriza abadandaza kubaka neza bakoresheje ibikoresho bitagurumana ngo bishe, bimwe by'ibiti n'ibindi byahoze mu isoko. kuko murazi ko twigeze guhisha ku isoko haraciye imyaka itari mike byatewe n'inyubako zitari zimeze neza, ariko ubu hari hagerageje gukoreshwa ibyuma hanyuma hagasigwamwo n'inzira zikwiye mu isoko kugira ngo abatabara bashobore kuronka aho bahagarara, kandi nabonye yuko ibyo bintu byafashije cyane. Abatabara bashoboye kuronka iminyuro myinshi bacamo kugira ngo bahagarike umucanwa. Nohimiriza rero ko n'abazosubira kubaka izi zabomowe n'izi zahiye gukurikiza amategeko. Bijyanye no kwitura amashyirahamwe yo gukinga impanuka, turabivuga yuko umudandaza uwo ari we wese akwiye kwasirisha ibintu byiwe mu ishyirahamwe kugira hagize ingorane agira ashobore gushumbushwa bitagoranye. Dukwiye guhaguruka twazikenyeye mu kwigisha abadandaza kugira bamenye ko ingorane zikihari zitarahera, hamwe bishitse umuntu akagira ingorane amenya aho ashobora kubariza, kuko icyo tumaze kubona birashika akamahahi amasoko menshi, ariko umuntu ataco yagize ngo yiture ishyirahamwe ryo gukingira ibintu atawuko nyine. Twere turifuza yuko uno munsi tugiye guhaguruka bimwe bikomeye tubibumvisha kugira abone yuko bifise akamaro kanini cyane. Ubundi butumwa dushobora gutanga ni ubwo gusaba intwaro, dusaba na leta, na cyane cyane murabona ko hano ku isoko rikuru ry'Ingozi ariho abantu benshi basumira, bahazeye uburaro n'uburamuko. Turasaba rero leta n'intwaro ko bokongera bakadufasha, ya modoka ifasha kuzimya iyo habaye ikibazo tukongera tukayibona hafi, kuko biraturemesha kandi murabona yuko bifise ikimazi. Imana yitadukingira, murabona twari kuyibona dutevye, n'ubu benshi twari ngaha turabonye amasaha ishikiye kuko twibaza yuko yari kure. Rero icyo dusaba dushimitse no kuri leta bidufashe, ahantu hasumira benshi, ahantu hafitiye akamaro kanini leta kugira imodoka bigore ize iratuba hafi.